abakozi b'Imana bahejeje kubisigura neza. None mushaka uwo muzigo wikorerwe n'umukuru w'igihugu wenyene? Nanezerewe numvise ingene hariho uruhande numvise bakoma amashi n'uruhande rutakomye amashi. Hariho abashaka yuko indongozi ziba zigororotse, zitagororotse ugaca ushira ku ruhande. Ntimwakomye amashi, hariyo abakomye amashi mugajya ntibakomye amashi. Ko bace barabati ubwo ntibindaba. Hajya babuze bati nkoma amashi kandi bindaba. Ndamutera intege bindaba. Chukizwa vanga ukijijwe. Niwe ushaka ko bitakuraba va ukijijwe. Aho twahereye tuvuga ko utari bwavyumve. Uvyononye ja ku ruhande. Bamwe bakunda guca bagira insaku. Hajya burya numvise abakomye amashi. Dutegereza kubahiriza uko nibo nyamwishi. None tureka abantu barenganya abantu turorera. Ivyumviro vya benshi vyagiye ahabona tububahirize. Turerekane muze turerekana uwushipose aja ku ruhande tuzana uwundi. Gushikaho tuzoronka. Gushikaho tuzoronka ababona. Indongozi ni mube abantu bimbonera kure. Mubone iyo muja. None wowe ushobora kurongora abantu utabona iyo uja. Igisata cyose ubu turafise imbona kazoza. Nitwa turi mu gisata cy'amagara y'abantu turavuga tuti tuzoba dufise ibitaro bimeze uku, tuzoba dufise amalaboratoire ameze uku, tuzoba dufise ibi bimeze uku. Ubwo muri ko muratunganya ibikorwa mukurikiza ijya mbona kazoza cyangwa mukurikiza imbona kazoza yo mu nda wanyu. Ni waburi mu burimyi twavuze tutumunwa wose uronka ico fungura umupfuko uronka amahera. Wewe uri kutunganya ibintu kugira ngo koko turonye umusese karadushora. Ni wari uri mu gisata c'indero amashure uri kutunganya urondera iterambere ry'igihugu ko byose ubu vyanditse ubibona. Ari ibintu murandaba mwikosore mwese indongozi uno munsi muva mukijijwe kuko andiho ndabona ntibigiye koro kuko Imana ari ibintu igira ikore. Kabisa uzosiga amaso y'abantu ay'Imana ntuzoyasiga. Oyaje hari ibintu muranda. None amakartier twiko tubaka turaba imbona kazoza. Mu gutaga amaparcelle turarabaha amazi n'amatara bizoca. Burya turaraba yuko quartier ibamwo imiryango 5,000 ikeneye ishure rinini cyane. Haramu murabona musigaze ikibaza ngo hatuzohubaka ishure. Ngo tuzohubaka ibitaro ngo abana bazokenera gukina. Haramu murasigaza ahubwo nari harasigaye mwarahamaze. Abakora mu gisata kijanye n'amatongo. Kora kumbona kazoza we nizoja. Uti quartier ishuri rizoja majahe. Rana nk'i quartier ngaho inyuma ingene ari nziza. Ni murabe ntuze bijya bitsinga bihari. Ni murabe ujya muntu wovuga ko abona imbona kazoza. Kubera iki yacashamwe centrale nk'ijya. Kandi abona wenyene ari we yatanze n'ikibaza cyo kubakamwo. Kubera atabona imbona kazoza. Hamwene bajya rero ingingo ziriko zirafatwa ukazubona avuga ati we ntugifise imbona kazoza ntutubone iyo tujana ntuzuhiga imange. Oya hariho umurongo ngaho umuyaga nkugiyeho ubunyene vuba ujyaho imishwarara yizuhigiyeho hirya yejo barigeze bavyumviye. Ubujeje amatara burya yari yumviriye ati mbega nzotanga amatara gute. Korera kumbona kazoza mwese imbona kazoza birahari turavuga ingene ibintu bizoba bimeze. Aha ni habuze aho muri ko buvuga ngo baka hazoca ibarabara. Tukorere kumbona kazoza dukanure. Kandi rero kugira ukanure bisaba gusengaga. Wowe bibona gute udasenga? Uri kurasenga vuga uti Imana ndagusabye ibi bintu utumye bashira aha. Ntabara nze ndahave nerekanye ico nerekana. Hari igihe mu bisanzwe ku munsi wari kuvuga uti uno munsi nkoziki kijanye n'imbona kazoza kuko kazogikorejo ico wakoze ejo uzogikora ryari naco. Ico ukora cyose kora ubona imbona kazoza. It's one day,